Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagugaruka cyane kuba biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, harimwo ica politike, umutekano ndetse n'ibindi bisata. Na makuru tugiye kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ku mabanga avugwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD, cyane amabanga ari hagati yamwe mu bashikiranganje ndetse n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Mu gihe turi mu minsi ya nyuma ya leta ya Gervais Ndirakobuca, turabandanya kuraba ivyayiranze dufatiye ku bikorwa vy'abari bagize iyo leta. Mu ndwi iheze twarabagejeje ko ivyaranze umushikiranganje Martin Niteresi. Uyu munsi rero tugiye kubageza ko ivyaranze umushikiranganje Ibrahim Uwizeye, umushikiranganje w'amazi, amasoko ntanganguvu ndetse n'ubutare. Nkuko bivugwa kandi kimwe mu bintu bigarukaho cyane nuko Ibrahim Uwizeye ariwe umushikiranganje ashobora kuba abisa amabanga akomeye ariko atagira inguvu na nkeyi. Uyu Ibrahim Uwizeye nkuko tuza kumugaruka ko ajejwe ibisata vyagiye birifatirwa n'umukuru w'igihugu, cyane igisata c'igitoro n'igisata c'ubutare. Ibi bisata yabifashe nk'ibisata vy'intambara abigobotora mu minwe yabakoranye n'umuhisi Petero Nkurunziza. Ni naho kandi yatangaza ngo leta y'umwana yaragiye. Ndayishimiye yaje avuga ngo arakengerwa kubera Kenya, aca yiha kugobotora ivyo bisata vyatungishije abandi, nawe aca avyiha. Nibwo aciye afuta amasezerano yose yari yarakozwe imbere yiwe. Burya ni naho habiri intambara ikomeye y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengeme Bunyoni ndetse na Perezida Ndayishimiye. Muri ibi bintu vyose rero Ibrahim Uwizeye ngo niwe ariko arabijejwa. Regide sijejwe amatara n'amazi yashizwe mu minwe y'umwishikira wa Ndayishimiye Major Robert Manigomba. Uyu yaciye anahabwa ivyo kuzana igitoro, birahava bimuta ku amazi. Bikavuga ko Ibrahim Uwizeye yabaye umushikiranganje koko yagizwe nk'umwana muri leta Ndayishimiye, kuko ari ngo n'umushikiranganje yarameze gutya mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Uyo nawe akaba ari Emmanuel Niyonkuru, mu vyarajejwe harimwo amatongo n'ibidukikije. Uyu niwe yarafise ibanga ryose rya FOMI, yarabaye umushikiranganje bitse amabanga y'agacamutwe, akaba kandi adasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu naho yari muri CNDD-FDD. Ivyo bikaba vyaratumye yicwa n'iperereza rya Nkurunziza mw'ijoro ry'igenekerezo ya 31 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2016. Muri ano makuru rero nkuko nabivuze tugiye kugaruka kuri uyu mushikiranganje Ibrahim Uwizeye, kandi none tuze kugaruka ku mubano wihariye ndetse n'amabanga ahambaye cyane abikiye umuryango w'umukuru w'igihugu. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utoshicikanwa n'adushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko nabitanguye bivuga, mu gihe turi mu minsi ya nyuma ya leta irongowe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, tugiye kuraba ivyayiranze dufatiye ku bikorwa vy'abari bayigize. Nibwo rero tugiye kuraba ku mushikiranganje Ibrahim Uwizeye, umushikiranganje w'amazi, amasoko ntanganguvu ndetse n'ubutare. Ibrahim Uwizeye ari mu bashikiranganje batandatu batanguranye n'intwaro ya Varisito Ndayishimiye bakiri muri leta. Nukuvuga ko yujuje imyaka 5, akaba yarabaye muri leta ya Bunyoni no mu Ndirakobuca. Uyu mushikiranganje ajejwe ibisata bine vyidogewe cyane muri iyi myaka 5, harimwo amazi, umuyaga nkuba, igitoro ndetse n'ubutare. Muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2023 umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yabwiye Ibrahim Uwizeye ko hari abategetsi mu Burundi bakwiriye kwiga gutanga imihoho iyo ivyo bajejwe bibananiye. Ese Ibrahim Uwizeye ninde? Ibisata jejwe vyifashe gute? Kubera iki yabwiwe ko akwiriye gutanga imihoho? Bigenda gute ngo abantu babura amazi bari ruhande y'ikiyaga Tanganyika? Nta myidogo yo kubura amazi yari bwigere ba mu Burundi nkuko vyagenze muri imyaka 5 iheze. Mu bice vyinshi vy'igisagara ca Bujumbura amazi asigari ikibazo kitoroshe. Hari abavuga ko bayaronka isaha 8 z'ijoro, isaha 10 akabaragiye. Hari abandi batakironka nima. Hari abandi kandi bavuga ko batagira amazi mu bice vya Bubanza, mu bice vya Ngozi n'ahandi. Aho hose nta nyishu zihumuriza bahabwa.
hari n'abidogera cyane akagagazo k'abatwara Regideso mu ntara n'amakomine. Hari abariha za konteri ariko bikananirana ko bazihabwa. Abarundi benshi ntibatahura ingene babura amazi mu gihugu gito gifise Tanganyika n'izindi nzuzi, imvura ikabigwa umwanya utari muto. Bivugwa ko nk'umugambi wo gukwiza amazi mu gisagara ca Bujumbura heruka gukorwa ku ntwaro ya Perezida Bagaza mu mwaka w'1985. None haraciye imyaka 40 atagikozwe mu gihe igisagara cyo kiguma caguka. Umuyaga nkuba waragoranye cyane. Ibrahim Uwizeye yashitse aja gukorera mu nyubakwa igeretse gatatu uwo yasubiriye ko Manirakiza yagabiye leta ivuye mu mafaranga yiwe. Nibwakeye kabiri President Ndayishimiye adutangariza ko miliyari 54 zari kubaka urugomero rwa Mpanda zanyurujwe mu gihe ko Manirakiza yari umushikiranganje. Ngo leta irashobora kuba yabegewe ku bwayo. Kuva bivuzwe imyaka ibaye 4 atamatohoza akozwe. Umuyaga nkuba uracari muke cyane mu Burundi, iruhande yuko Burundi buri mu bihugu vya nyuma muri Afrika afatiwe ku bitigiri vy'abanyagihugu baronka umuyaga nkuba mu nzu zabo. Igihe Emmanuel Sinzohagera yumviriza Ibrahim Uwizeye na Major Jean Albert Manigomba twara Regideso muri Nyakanga umwaka w'2023 nibwo yumiwe cyane aca basaba gutanga imihoho naho atankurikizi nimwe vyagize. Igihugu kimwe rudende kitagira igitoro. Mu karere turimwo nta kindi gihugu kitagira igitoro. Abanyagihugu bamaze imyaka 5 babaza ivyo ari vyo, ariko nta nyinshi itangwa. Abategetsi bo bamaze imyaka 5 badendekanya, baratinda, barasendwa. Imwe mu ngingo yunyuye ibintu yabaye yo kubuza societe Interpetrol kuzana ibitoro mu Burundi. Niho hazanwa societe nshasha yitwa Prestige ivuga ko ari Angelina Ndayishimiye. Ico yakoze ngo yarayoye amamiliyoni y'amadolari muri BRB, ariko igitoro cagumye ari umuzi wibuye. Muri Nyandagaro umwaka w'2022 President Ndayishimiye yatangaje ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro, ngo carabonetse gato gica gitera kibura nyakubura. Vyarashitse haratangazwa ubwato buri Dar es Salaam. Twarabwiye ko igitoro kigiye kuba nywa nawe, ariko vyarabuze gose. Hanashizweho societe Sopebu igaba igitoro, harashizwe application ijejwe kumenya abageze guhabwa igitoro, ariko ibi vyose vyarabaye akamaramaza. Ibaro ry'igitoro kandi ryatumye ibiciro vyo kwiyunguruza bibumurengera, binatuma ibindi biciro vyose biduga. Ahaho abarundi barumiwe ntibagifise ico bavuga. Ibrahim Uwizeye yagize ngo arasigura ivyama ari ibintu bitumvikana. Tugaruke kandi no mu gisata c'ubutare. Benshi bibazayo amafaranga yo muri iki gisata aja. Imwe mu ngingo za mbere zafashwe n'intwaro ya President Ndayishimiye kwabaye guhagarika amasezerano yo kwimba ubutare. Ubutare bwa Tehelale bwari bwaracukuwe ariko atarufaranga na rumwe rwinjiye muri leta. Ariko no mu myaka 5 Ibrahim Uwizeye amaze arongoye ico gisata, ubutare bwinshi bwarashowe hanze no mu kigega ca leta atacinjira. Haraciye umwaka President Ndayishimiye yerekanye ko avumbuye ubutare hitwa Murehe mu ntara ya Kirundo. Yari yemereye abarundi ko bazopfa barya. None muri Kigarama mu mwaka w'2024 inama shikiranganje yemereye societe yitwa Sotrevo izobucukura. Tuzatwumva ngo leta y'u Burundi zoronka 20% y'amafaranga azova mu butare, Sotrevo itware 80%. Iyo societe nizwi iyo yazananye kuko nta handi na hamwe kwisi izwi imaze kwimba ubutare. Mu biboneka ko ishobora kuba ari societe ya bamwe mu batwara u Burundi. Igisata c'ubutare cahindutse igisata c'ubusuma gusa, maze amafaranga yabwo akaribwa n'akagwi gato cyane kagizwe n'abategetsi na bamwe mu bagwiza tunga. Nkuko natanguye mbivuga, uyu Ibrahim Uwizeye niwe mushikiranganje abitsa amabanga akomeye ariko atagira inguvu na nkeya. Ibisata Ibrahim Uwizeye yajejwe ni ibisata vyagiye birifatirwa n'umukuru w'igihugu cyane cyane igisata c'igitoro n'igisata c'ubutare. Ibi bisata yabifashe nk'ibisata vy'intambara abigobotora mu minwe y'abakoranye na President Nkurunziza. Ni naho yatangaza ngo leta y'umwana yaragiye. Ndayishimiye yaje avuga ngo arakengirwa kubera Kenya, aca yakugobotora ivyo bisata vyatungishije abandi, nawe aravyiha. Afuta amasezerano yose yarakozwe imbere yiwe, ngo burya ni naho habera intambara ikomeye hagati ya Bunyoni na Ndayishimiye. Regideso ijejwe amatara n'amazi yashizwe mu minwe y'umwishikira wa Ndayishimiye Major Jean Albert Manigomba.
uyu we yaciye anahabwa ivyo kuzana ibitoro birahava bimutako w'amazi. Muri ibi bintu vyose Ibrahim Uwizeye ameze nk'umurorerezi naho ari wabijejwe. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca we yaramaze kumenyesha ko atoza arabazwa ibijanye n'ibitoro ko vyobazwa ababifashe mu minwe canke umushikiranganje bijejwe. Ibi bikaba vyarabaye akamara amaze kubera bisigura ko kino gisata Gervais Ndirakobuca atagihabwa ko raporo ko vyinshi bibera hagati ya Ndayishimiye na Ibrahim Uwizeye. Hari umushikiranganje kandi yarameze gutya mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza Emmanuel Niyonkuru mu vyarajejwe harimwe amatongo n'ibidukikije, niwe yarafise ibanga ryose rya FOMI. Uyu yabaye umushikiranganje abitsa amabanga y'agacamutwe akaba adasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu naho yari muri CNDD FDD. Vyarangiye yishwe n'iperereza rya Nkurunziza mu ijoro ry'igenekerezo ya 31 Kigarama mu mwaka w'2016 kugira ntaze amena ibanga. Uyu munsi Ibrahim Uwizeye ari mu kibanza kimeze uko nyene abitsa amabanga adasanzwe y'umukuru w'igihugu mu gihe we nyene ubwo yatanguvu afise kwibaza jejwe. Nta muteza naye ku kibazo c'amazi, nta bihano ari buha batumye umuyaga nk'ubugu mukenye kubera basangiye ubusuma n'abatwara. Nta nguvu na nkeyi afise ku kibazo c'igitoro. Ivyo butare baramuzanira agasinyari karaza amabanga yavyo yose. Uyu Ibrahim tuvuga kandi reka tubageze ko bimwe mu biranga kahise kiwe. Ibrahim Uwizeye yavukiye mu ntara ya Kirundo mu mwaka w'1972 ariko kuva mu mwaka w'1987 umuryango wiwe wimukiye muri Mwakiro mu ntara ya Muyinga. Nayo mpamvu afatwa ko ari umunyamuyinga. Yarangirije amashuri yiwe muri kaminuza y'u Burundi aho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo rwa Engineer Industriel A Aménagement et Urbanisme. Imbere yo kuja mu mabanga ya leta Ibrahim Uwizeye yakoreye amasosiyete yigenga mu vy'inyubako. Mu nyuma rero yarajejwe amabanga y'igihugu kuko mu mwaka w'2006 gushika mu mwaka w'2009 yarajejwe ibisagara n'inyubako mu buraruko bw'igihugu. Mu mwaka w'2009 gushika mu mwaka w'2010 yabaye umuyobozi ajejwe itunganywa ry'ibisagara. Umwaka w'2010 gushika mu mwaka w'2020 yabaye umushinga amateka wa CNDD FDD. Kuva mu mwaka w'2020 gushika mu mwaka w'2025 Ibrahim Uwizeye yarabaye umushikiranganje ajejwe amazi, amasoko ntanganguvu ndetse n'ubutare. Ibrahim Uwizeye kandi nimwe mu bashikiranganje babiri bava mu idini rya Islam, akaba ari umunywanyi wa CNDD FDD. Uyu kandi aravuga indimi zitanu harimo Ikirundi, Igifaransa, Igiswahili, Icongereza ndetse n'Icarabu. Ngivyo rero ivyaranze uyu mushikiranganje Ibrahim Uwizeye mu myaka 5 amaze mu mabanga. Andi makuru yacu tukabandariza kubivugwa mu gisata c'ubutungane. TV kuri Colonel Muporo ariko aziriki. Amezi 8 araheze Colonel Leonidas Hatungimana Batazira Muporo asoye mu iborero rikuru rya Mpimba azanwa mu gasho k'iperereza i Bujumbura hafi Katedrale Regina Mundi. Aho hari kwigenekerezo ya 22 Gitugutu umwaka w'2024. Rimwe rizima muri Munyonyi umwaka w'2024 umwana wa Muporo yarahawe uruhusha rwo kubona umuvyeyi wiwe. Ntiyarekuriwe kumuganiriza ngo amenye neza impamvu yakuwe mu Mpimba akajanwa mu gasho. Umukuru wa CNUDH w'ico gihe 67 Muraba niwe yari yafashije ngo bishoboke. Kuva ubwo umuryango wa Colonel Muporo nta gakuru ufise kuwabo nibaza uko amerewe. Ico bikoze amasoko atandukanye yaragiye aremeza gushika mu kwezi kwaherako Muporo yarakiri muri SNL kandi ko yari yaronze cyane, yari yarakubiswe kono mu gutambuka yacumbagira. Bamwe bakavuga ko iri ariho nyangwa rikomeye ry'amategeko. Ngiyo umuntu yamaze gucirwa urubanza abari mu minwe y'ubutungane n'ubushikiranganje bw'ubutungane. Uwo muntu ntashobora gusubizwa ku nyamiramabi no kuvuga kwa OPG. Umuntu ari mw'ibohero rikuru nta kuntu yosubizwa mu gasho ka OPG. Naho vyobaye birekuwe ntiyorenza indwi zibiri kwa OPG. None bishoboka gute ko Colonel Muporo amara amezi 8 mu gasho kwa OPG muri SNL? Ese abakora bino bintu bakura hehe ububasha? Ubuzima bwaho ntibushobotse. Abapfungiwe muri SNL barara hasi kwisima, abagize Imana barara kudukeka twaheze kura ruje yigeze gutanga. Bapfungura rimwe ku munsi. Amezi 8 mu buzima nk'ubwo bisa no kwica umuntu. N'iyindi torture. Abagize CNUDH barahindutse.
Imiryango iharanira agateka kazina muntu yarasavye Musenyeri Blaise Martin Murantunge yarasabye Musenyeri Martin Blaise Nyaboho ashike mu iperereza araba bapfungiweyo agira ico avuze. Ngo CNUD yashiraza ikibazo ca Colonel Leonidas Hatungimana batazira muporo. Barasabye kandi nako kandi imiryango ibandanye isaba Musenyeri Nyaboho afate mu minwe ico kibazo. Tubibutse ko Colonel Muporo yahoze ari umugwanyi wa CNDD-FDD mu nyuma yinjira mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu yahagaritswe muri Nyakanga umwaka wa 2015 akuwe mu biro bikuru vy'igisirikare Bujumbura amarigi wapfungiye mu musarani muri SNL yongera araborezwa igufa. Muporo yagirijwe ko yoba yarashigikiye urwaruka rwemeje ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Yahavuye yajanwe mu iboro rikuru rya Gitega araciga urubanza rwo gupfunga ubuzima bwiwe bwose. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 Muporo yazanywe mu iboro rikuru rya Mpimba azira ko yamirije igandagurwa ry'umunyororo mu iboro rya Gitega. Uyu Muporo akabazwi nk'umuntu adashobora kwihanganira akarenganyo aho akabonye hose. Uburenganzira bwa Colonel Leonidas Muporo nk'umunyororo yakatiwe urubanza nibwobahirizwe asubizwe mu kibanza ubutungane bwamushizwemwo ivyo ahabwa n'amategeko nkuko kubonana n'umuryango wiwe navyo vyubahirizwe. Gawerera amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke s'abone ni utari wafyenda ko kugira ngo tujuje karakiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. No Muhuza TV rero Imana bayizegere mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora amakuru yacu yo arabandanya.